Yes, nkuko bisanzwe muri rwa rugendo turimwo bwo kuzunguruka intara zose zigize igihugu turondera abashoboye kugirirwa ibakwe ryo gutahukana intsinzi mu higanwa ryateguwe na diaspora burundeze. Uyu munsi twashoboye kwishikira muri komine yagutse n'umunyempano yashoboye gutahukana ikibanza ca mbere Joseph Manirakiza mu gisata cyo gutwenza. Joseph Manirakiza, karibu kuri Dikubu TV. Murakoze cyane no kuvuga karibu ngaho iwacu muri komine yacu ya Kirundo mu ntara ya Butanyerera. Okay, mu mwaka uheze mu higanwa ry'inkingi z'imbona kazoza mwararose agashimwe mu ntumbero yo gufasha kwiteza imbere. Ni uyuhe mugambi wakoresheje ako gashimwe? Murakoze cyane kuri ico kibazo mutubajije. Hanyuma nivyo naserukiye intara ya Butanyerera mu gisata cyo gutwenza, ariko maze kuronka agashimwe nari sanze ntize ibijanye na art plastique. Ako gashimwe narose byaciye bifasha kugira ngo develope impano yo gucapa ndetse no kubumba. Art plastique yose byaciye bifasha. Urabona yuko ngaha dusanzwe turi muri atelier d'art yacu, aho dusanzwe tunadandariza novuga ibyo duhingura, hanyuma n'abadukeneye bashaka ibyo tubakorera bagaheza bakaturondera. Novuga yuko diaspora burundeze novuga yuko noshimira cyane bimwe byimva mutima, kuko novuga narabuze umutahe do base kugira ngo develope impano yiwanje byo sanzwe narize, ariko diaspora burundeze yarafashije irabimfashamwo. Nkaba nanje mfise cicaro sanzwe ndi abantu bankeneye bashobora novuga kundonka ndetse bakaza no kugura ibyo dusanzwe duhingura. Ubu maze kunguka iki uravye aho wavuye naho ushitse? Ikintu maze kunguka novuga sinashoboye kugirirwa amahirwe yo gutsindira isoko yo gucuruza ibicuruzwa byanje ku rwego rwa page mu isoko mpuzamakungu, ariko hari ishirahamwe bita Tuyakazi Polytechnique ryashoboye kunyitura ravuga ati wewe twoshobora gutora amataburo yiwawe amwe tukayatwara kuyacuruza kuko ibyo yari yaratsindiye isoko. Hanyuma muri Palais des Arts taburo ziwanje akaba ariyo ziri. Hanyuma narashoboye no kwandika ikete saba biopama kwira kozo azoiraki guhinda ngaho iwacu mu Kirundo, bakaba barampaye stand hari byo nari maze kudandarizayo. Ego nkaba hanini nivyo umaze kunguka. Mbono kazoza ibiganwa ryaje hageze kuko novuga uburyo narose ndabona yuko hari kimaze kunguka, hariho uburyo ko urabona yuko hari ibintu cyane cyane bya peinture et decoration. Muri domaine ya peinture et decoration nk'ubu hari uburyo maze kunguka ngiranje muri sculpture en ciment ndetse na ceramique muri bijya bijanye no kubumba, kuko bijya bitwara uburyo bwinshi, mugabo ubwo buryo bwaramaze kuboneka. Yego yakanyikamo wetera abarundi mu rero gushira mu ngiro byambona kazoza Burundi gifasha urugemereka hanze Burundi imbere y'emesosa. Akamono batera abantu kugira ngo bashobore gushika kuyo mbono kazoza, novuga yuko imbono kazoza ya 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere ntidishobora kwishikamwo mu majambo gusa. Kugira ngo ushike ejo hazoza ubitegura ubu ukabibamwo ubu, kuko reyerema muri ico gihugu warihaye muri kazoza ikintu zo wagezeho azoba ari evre final. Gutangura rero gukora ubitangura ubu. Novuga yuko bogwiza ibikorwa bagafatana mu nda bagafashanya bakaja mu makoperative na cyane kuko umuntu yari hamwe n'undi we nyimba afise impano kanaka ukaza tukaba turi kumwe burya uravoma muri ya mpano je sanzwe fise. Nako kamono batera guhindura inyifato n'ingendo hama bakagwiza ibikorwa. Edition ya kabiri igiye gutangura kuba cyane diaspora burundeze isubika mu mahirwe yo gushobora guhiganwa. Na nipfuza ko no higanwa muri kategori zitatu bishobotse, ariko na cyane cyo nahiganwemwo mu kijanye no gutwenza. Narabonye aho ku rwego rw'igihugu nananiriwe, naragerageje umwaka wose ndawumaze ndi mu myiteguro isubiye kuronka amahirwe
Imana yamfashije kandi nze ko nzotsinda kugira ngo n'ibindi ndiko ndiyumvira birenze mu uyu mugambi wanje kugira ndawudevelope ako gashimwe kandi ndagakeneye kugira ngo mbandanye gutera imbere nteze imbere n'ugwaruka tuzoba turi kumwe muri ico gihe. Ushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye. Diaspora irasinzira.